Ndazi yuko mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'urwanko, kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo, kandi amahitamo n'urwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje, intambara tuzofa tudahejeje kubera niyo impuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi, kwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi abantu baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweli. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza kuya n'amahera azokugora, je nogwa n'imiliyoni 200 300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Ivyumviro mfise nzobitanga nkuko bimeze, ntabwo kubera ko sishobora gufata yuko utanze ivyumviro wese acagira ibibazo. Petete iki nigihe cyo kwakira ibibazo, kubera ari igihe cyo kwakira ibibazo nzobishikiriza nkuko bimeze, ntabwo banzogira kubera ko ntabwo bwo kugwanira Burundi mfise, ntabwo bwo gufasha Burundi, ubwo banzogira sinogenda nkashimye aba media ukuntu mwitwararitse igihe najya kwiyandikisha, ukuntu mwagerageje gushikiriza ubutumwa abanyagihugu, byarerekanye neza ko mwari mwabyishimiye cyane, mwari mwarikunze. Imana ibazagira cyane, byari intege kuko hajya yoshika kwiyandikisha hanyuma bose bakavuma ntaje ntangwa kwiyumvira nabigiriye mwiki. So ndafise impamvu ituma numva neza ko nabigiyemo hageze, kubera ko iyo mbonye n'amaso yanyu, iyo mbonye n'ukuntu mwaje muri benshi nuko mubishashaye. Ikindi nacyo cyatumye ndabahamagara nuko nzi yuko ama media biroroshe cyane gushikiriza ubutumwa gushika aho nanjye ntari gushika. Muri icyo gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora, kandi ama media yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane, kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane, usanga tugiye kugwana, nitwe tugiye kuzana induru. Je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere yazo atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma, kubera ko ndazi yuko mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'urwanko, kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo, kandi amahitamo n'urwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje, intambara tuzofa tudahejeje kubera niyo impuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi, bisigura yuko zazinyazanka. Kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka, none yarahisemo intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje. Muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo, kandi na Mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zotuma utantora zirahari ntiwozibura, kandi urondeye inzira nyinshi, impamvu nyinshi zotuma untora zirahari. Hasa muri icyo gihe untora utantora si kibazo, ikibazo ni kunkohotera wewe nta kibazo, kubera ko twijeye icyo nizera mu buzima bwanje, nizera ko ibintu bibiri, yuko umuntu ntafise icyo ndamwongereza ko nyabwitiwe peti hajya nta kizokurayo, kubera ko seni nuko, ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma, ngira ngo niyo mpamvu none icyo niboneye muri icyo gihe sinobijisha seni cyo ntarabona nzoba memukiye n'Imana, kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye. Ariko ubu kubera ko ndimo petete nzovuga mu byo nabonye, ariko gushika ubu ndashima cyane, kandi ndanashimire na president wa Seni kuba iyo namwandikiye ndamubaza ikintu, kuko ndi mu underground muri umusitari muziki, ariko muri ibindi mu underground. Muri icyo gihe iyo mbagije ikibazo anyishyura mu kanya. Imana imwezagire cyane. Hanyuma sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera. Ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoki na Byumba Rirare.
n'abari kure kuba benshi barampamagara none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora ko byarerekanye yuko ari babishashaye. Hanyuma kubaga ngo tutware n'umwanya munini ikigira gikurikirana n'ishaka nkebwe abanyamigambwe cyane cyane kubera ko barafise influence kandi iyo influence bikosheje neza irazana ivyamwa byiza mu gihugu, ariko kandi bikosheje nabi ironona ibintu mu gihugu. Muri ico gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza, kubera influence ni kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye. Ariko muri ico gihe gerageza ubinzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho, kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza. Ari gihe niyumvira ko hoba ari kubera ko histoire tubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Nuguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza yuko turishyo ry'Imana kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, ibibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu isanze hagiye abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse canke ntibarindiriye canke batwaye ama emotion, kubera ko twe turabagabo twese nabona hari abagabo hari abahungu. Ari igihe umubukuriye ngaha urakubita ikofi, ariko umubukuriye ku magara nta kofi kubita. Hari indi nzira ukoresha nziza kandi ukawica. Muri ico gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kuba ko nshimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho yuvira n'abantu babonana nk'uko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu hamuburukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburukiro ushikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Ico ni ikintu gikomeye cyane, hari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi gihagararira. Kandi muri ico gihe hariho n'amategeko leta yatanze kuvyekeye umuntu yajya n'umushasha kumwandikisha kugira iki ibyo bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho aramahera yo gupanga petete ratanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba ikoretizi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri ico gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'Uburundi no umutekano wabo. Muri ico gihe nabo nyene urabaraba aho bari mu makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera ubundi, kubera ko ibibazo bizotera Uburundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kuba turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane twokwiruka, ariko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigira icyanyuma nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nambi nahuye nabyo muri ibi bintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi, byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu agiye, reka turabe ko yazotubwira ingaruka ziriyo nziza nambi, kugira ngo natwe bizotworoherede 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri ico gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze arakabeba bakunda kurekura kugira ngo barabe ko ari amabombe. Kajaga gasadutse cyavuga ati bani tuhaci ahantu ni so ndazi kugwaruka benshi bamfashe bavuga uti nuko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo, ariko sinibaza ko ari ibibazo, kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu. Kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita, ariko uyikoresheje gutonera igitoki gatonora. Sasa ikibazo si intambi, ikibazo ni wewe. So je nibaza yuko ifoko tuba responsable y'ibibazo byacu, tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo. Muri ico gihe mu ngaruka nkuru
umuntu ahura nazo icambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje nyene abanyagihugu bagenzanje kuko nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira ati none duhe none nuzi ko tuzogutora ukacisanga ngo utampaye igihe sinzogutora ukacisanga ya ruswa tubona yuko pete yuko abarongozi hariho bamwe bajya ruswa tubona yuko ari mbi kumbe natwe turayikunda turabona yuko turakeneye ruswa bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo namubaza none uranyemera ngo ugenda kwemera cyane kandi je nzogutora ariko cencorera so je nibaza ko ifoko bamenya ko ibintu icyo babuze si micoro kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe uko biri kose azogwamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje kuko nani igice 10% azoguha aruta yiwe so muri ico gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe nja nsanga ko niyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari yumviye navuga none kubiki abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bacha bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwibya none ko nyine icyubahiro mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayicaza kubaha naho kacisanga umushinga amateka muri miliyoni 3 izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubana n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha none ku kwezi bazobaho gute murazi benshi n'abapangayi inazinzu kuntu ziba ziguma zizimba muri ico gihe nibaza ko turakwiye kwanza ico n'ikibazo ca mbere hari imvugano n'abanzoja kubabwira imigambi kwe cyangwa nzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga so muri ico gihe ndabasabye kweri barabe ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa ikigira kabiri nacyo nk'intamba nyini amategeko ariho igitigiri cy'abashobora kw'abitoza igitigiri bafatirako ibice 40% ni namba nini cyane kuri jewe nkanje kubera ko uri umu independent ugasanga nta mashami office ahantu hiyo ruguru ntaki kandi we ntuzu cyane nk'umugambwe warayiteguye kuva kera andiko cisanga umugambwe usabwa ibice 2% ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo nabo umushinga amateka ariko giye nkasabwa ibice 40 bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri je umwe kandi ndumwana muri ibi bintu nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza ariko zogerageze bishobotse nyine cyubahiro mukuru w'igihugu ya Imana igwezagire cyane kandi uri mu bantu banyensipiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka ndabona neza ko ari kibanza ari numero ukeneye ko umuntu aza kwikina muri ico gihe naje kubera icyo vuga ko nyine cyubahiro negezwa kujyayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi na nyine cyubahiro bavuga uti je bagabo uyu musore wacu kumbe twayatevye kumumenya muri ico gihe nimba bishoboka ko icyo kintu akigabanye kubera nkanje icyo kwitoza nko gwaruka mu bindi bihugu baragena n'ibyo kujya amatora uje kwiyamamaza nta nibyo tuba tuzi ko twebwe conseil tuba tuzi ko ari afishe sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki muri ico gihe kubera twabuze ukuntu batugena je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bibintu byo kwitoza abandi ntibazobibone haza mwakuza muri manda iza bagerageze hazobe hariho ikibanza cy'ugwaruka bagenwa akagenwa userukira ugwaruka userukira ibimuga abona n'abantu bakwiye ko we n'uvuga neza ibimuga utari ikimuga kubera ikimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kubera ntugwaye ibintu bwabwo umuga naho nyene hakeneye umuserukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro
ntibishobora gushika kubera ataburyo, kubera ko ifi irazi koga ariko si mwipave, irakenera amazi, itabonye amazi womengo nizi koga. Ushaka kufisa ivyumviro byiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atanivyo ufise, ico naco ni kibazo kinini cyane umuntu akunze guhura naco, kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwavyiteguriye. Je sinaronse uwo mbaza, ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa. Nasanze acahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana, urabona, kandi iyo wumvise yuko ari umuntu afite experience, umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera, kandi yaguhamagaye ugaye reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba duhimanura. Ariko iyo ushitse arakwereka neza ko agufitiye impuhwe, yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi abantu baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40%, wewe uzoyaronka kweli. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza, kuya n'amahera zo kugora, je nogwa ni 200,000-300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Muri ico gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo, yoba ari n'inzira, amahera yagutwayeyo ukibona yuko, kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane, abantu dukunda kuryoherwa. Ndamweretse aya mahera nazo yareka, kandi ikindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ivyo bice bibiri nawe woronka ibice 10% muri 5, umugambwe bazoca bagushiramwe urabe yuko woronka. Ariko tunamajambo bakoresha, uyu wa mbere akabagiye acakoresha cya kibazo cya 40%, akaca ashaka kugikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu. Muri ico gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha, nuko natwe mu abandi bazoza batazohura n'ivyo bigeragezo. Hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo. Umuntu arakwereka neza ariko kwiyamamaza bigoye, kandi kuri wewe biranagoye cyane. Muri ico gihe genzo guhaya naya, ariko nawe akaguha condition, akavuga ko genzo nzoguha vision yanje, ni uzohagarara ko, ni uzuravuga. Muri ico gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri independence, tunkati tugitangura hari ibibazo duhura navyo cyane, ariko ivyo vyose si ibibazo cyane, kuko inyishu Imana yarayiduhaye. Kuba yaturungitse muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza. Icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse, mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo, kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye. Ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza. Gutangura ni gute? Twese tugiye gusabira umuntu ineza, ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma, kubera umuntu aba yarahezagiwe, Imana yaramuhezagiye kuva kivuka. Ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo, umuntu ashonje akeneye ibiryo, udafise ibyo biryo umuha uwo musengera, kubera ko abyananiranye mu zindi nzira, ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe, hanyuma isengesho urikomerezeko. Hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza, ari gihe nakwishurana nabi, kandi akeneye kujya mu ijuru. Kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guherako kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri ico gihe je nasaba cyane yuko mumfashe kubyekeye uburyo. Birakeneye amabafre, birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose, birakeneye ibintu by'amabaje, birakeneye imipira yo kwambara. Kubera ko navuganye na president wa Seni, arambwira yuko nemerewe guterereza, ko n'abanyamigambwe baratereza. Cyo bumva yuko nimba bakuru bacu baterereza, je n'ibyo ntera isoni kubasaba.
mugihe n'abakuru basaba je mbaye nde ho ibyo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra mu muzifise maze ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye naho twawukoreye cyane umuziki ya muziki barampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye ariko kubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri kandi si kunyishura tu ahubwo mwanko muri yishura kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari gihe ari kujyamba azoba ari mwebwe bisigura yuko ni mwebwe nyene muzamwe ko muritangira nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocamo kugira ngo mushobore kumfasha gucisha ahubwo icyo umuntu aronse nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga ariko kandi ndababwira na biro naruguriye biro kugira ngo ari n'ubundi avuga ko no ibintu byose samahera ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byotuma udakoresha n'amahera menshi ugasanga ukubona ko amahera akenewe cyane ariko ari umuntu yo kuzana icyumviro gisimplify ya mahera akaba make ya biro ikaba iri ngaho akake NSS Rohero aya mbere Avenue Susedinil ni numero 25 muzoza ngabo benshi bayita kuri BAA abandi bakita kuri Black FM Media niyo biro iri ufite icyumviro ndamuhaye ikaze azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese azoze hanyuma kandi yeke uburyo ndafise konti ngira ndabahe hanyuma akaba ariho konti ya mbere ni kwanza Lumikash niyo yoroshe konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu hanyuma 60 hanyuma gatanu mu Gifaransa 66 000 605 iyo ni Lumikash Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 95 subiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95 nyuma akaba hariho konte yari ikaba ariyo Kopeke muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza bambwiye yuko ukivuga na Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe nuko konte ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 8 hanyuma akaba ariyo akarongo hagati hanyuma ubusa 6 4 2 6 2 8 6 subiremo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6 mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286 aho amazina ninze Imana Toma niyo mazina yanje kuginyine hanyuma akaba ariyo Bankobu iyo na note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1 hanyuma tire 9 6 ikaba ari y'amahero hanyuma nkabasaba yuko mbono saba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese kandi nasaba nyine cyubahiro kwera nterere kubera ko gihe yaranyensifiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma ngasanga birankomeranye kwera bifashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana kandi anadushigikira muri icyo gihe ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi bisanze bigendimwo nka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe nanjye ibindimwo nakahise k'umuvyeyi wacu n'incyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibarezagire cyane Tete moderateur aduha ikurikira murakoze cyane. Ladies and gentlemen,
My name is Thomas, aka Mkombozi. So now I'm in elections process as a member of parliament, who is representing youth by in an independent way. I'm independent. I'm not from any party. So I've just called you to come here just to tell you, first of all, to appreciate the love you show me first time when I decided to be among the people who gonna represent people in member of parliament, who gonna present youth in a member of parliament. So I really appreciate the way you required my elections vote, my elections. I don't know how can I say, my being in elected people. So then I want also to appreciate people the way they show me love since I took this decision. Then I can't go without appreciation you medias, the way you posted a lot of things when I started, when you saw my picture. I'm in a commission of elections in Burundi. So you really show love to show people that you appreciate it. And till now you are still with me. Yeah, I see you here. You are a lot of medias. I really appreciate for the love you show me. Then I can't go process which they put it in this election things. It's not hard. Everybody can go there if you are just a Burundian and you have that age and you have that amount and you have those projects. You have ideas what you are going to do there. So I really appreciate for that. So then secondly, I want to tell you as a youth, as a Burundians, we are going in elections movement. So when it reach in elections period, there is a lot of fight, the lots of war start from there. So I want we generation to be a generation which has changes, because we need to show people that we are a generation which is not adapted with the past, which didn't become low or didn't become don't know how can I express it, which didn't get a problem because of their past. Their past doesn't change nothing in their life, because I know that when you get the challenges, it's like you are in fire and the fire must burn. That's the work of fire. Fire must burn. So if you decide to be gold, the more you shine. And if you decide to be potato or banana, the way you burn into ashes, you become munyota, you become ashes. So from there, yeah, you need to stand. You need to stand. You need to show people that we are a generation which understand the difference of choice and the hate. So having a choice of any party or any political party, it doesn't mean that I hate you. No, it's all about choice, and the choice is our nature. Even a clothes you have, you didn't find themselves in the supermarket or in the shop. There were lots of clothes, but you decided one. It means that those which you didn't decide, it doesn't mean that you hate them. Even my daddy, when my daddy was proposing my mom, doesn't mean that my daddy was hating your mom or your sisters. No, it's a nature. So when we fight for the nature, we fight just because of against nature. It means we fight against God. We fight against nature. We fight against something we can't even finish it, because choice is nature. Even if your girlfriend, doesn't mean that I love her, but it's your choice. It doesn't mean that I hate her. So I think from nature we need to understand it, and the God has already shown us. He showed us that Burundi is a peaceful country.
So you see now there is people from Congo, refugees now, they are coming from Congo to Burundi. It means Burundi is a good place because the refugees, they go somewhere where they get joy, where they get joy, they get happiness. So it means in Burundi there is their happiness. So it means we are in a happiness country, we are in a peaceful country. So I really require, I will ask you, is our responsibility, is your responsibility, is my responsibility to making this peace forever. So I really want you to be the generation which understand our understanding is high. So and then after that, I want to appreciate the police and the government system and the soldiers, the way they are trying to keep our peace here. So it's something big. And also there is some people from Congo, refugees from Congo who are here. Welcome. We love neighbors. We love refugees because we too were refugees here lots of time. And even now there is some of Burundians still refugees. So I think it's it's their responsibility as a Congolese to keep this peace from Burundi, because it's their peace also. Because the way Burundi gets problem, the way Congolese get problems more. So I think in their camps everywhere there, I really ask them to try to see their neighbors if they are good, because there is some of them who are not really refugees. Some of them, they come as a political actors. So be careful. These things is for us, it's for you, it's for Burundians, for Congolese, it's for everybody who are here from our neighborhood or even a part of Africa. So we are welcome and we love you so much. And then lastly, I wanted you to maybe to tell you some problems I meet with in this process of elections, because I'm new. As I told you, I'm new, and lots of youth, you believe in me, and I really appreciate that love. But there is some I don't know, maybe I can say some problems, but it's not a problem, maybe it's challenges. It's just challenges. So these challenges is like the percentage which they ask independent, an independent they ask as 40%. But if to be among a member of parliament, they ask us 40%. 40% is a lot for someone who is independent, who doesn't have even a party, who doesn't have even some members. Some members like a political party. So this is a big problem we meet with, because in a political party, to be a member of parliament, you just need 2%. You just need 2%, but for me, it's 40%. It's very hard. But also, that hardness is not big because it's for all. It's all of us. It's not just for me myself. It's for everyone who is independent. But what I ask maybe the government and the Senate, our electoral commissions, is maybe they try to reduce it. That is a lot of. It's a lot of percentage. They try to reduce if possible. Like me, I just came. I'm not even a political member. I'm just a youth who can see problems and can see solutions. So maybe before I was an artist who just sing about what can do in Burundi, uniting people, and they show what Burundi needs from leaders. But now I want to say, like, just come, we use your influence. We use your influence. We give you money, and then you work for our party. So from there you can get that 2%. Then we give you a member of parliament in our party. Then you become a member of parliament. But for me, I don't believe that I just needed to be a member of parliament than being loved by people. If people they don't love you, it's hard. It's hard even to rule people who don't love you. It's very hard. We fight with two things. You fight to make them love you, and then you fight to work for them. Because even if you work good, someone who doesn't love you is bad.
Even if you do something good, so it's better to work with people who loves you, and even it's better even to talk the vision you have. You know, if I connect with the political parties, it means I must talk their vision, and their vision is not mine. I have my vision. Everyone has his way to make Burundi better. So if you have that way, me to have another way, it's nice. Yeah. Then there is your problems of financial problems is a big thing. It's a big thing. Yeah, I know fish knows how to swim, but it's not in the road. Yeah, it needs water to show us the talent of swimming. But if it is in the road where there's no water, it's like it doesn't know how to swim. So then said, even me, I have ideas, I have a plan, I have a project, a good project for Burundi, but also I need to reach everywhere Burundians where they are. Not every Burundian has a phone or a radio to listen these things. So I need to be there. I need to reach where they are to talk with them. But also they need a lot of money. There is, you know, as we are artists, people were even paying money, paying 10K, paying 100K just to watch me in the concert. It means when we are in elections process, it's free. It's free, so it means there will be a lot of people. So it means when they come, when they come a lot of people, you need a lot of speakers, you need a big stage. So all of that stuff, I can't manage it myself. So as the way you show me that you appreciate this, I really understand. I really believe that you're gonna help me, you're gonna support me on this. And the first support, let me ask, is Excellence, our President of Burundi. I don't like it to say his name. You know, he's a big person, so sometimes, and that place is just for one person. If I say our Burundian president, you know who he is, even without explaining it. So what I say, he's the one. He's among people who inspired me to go on this process, because I saw the way he loves youth. The way he tries best to show us like Burundi is ours, to show us there is Imbona Kazoza. I don't know how can I say, it's our vision, a vision of Burundi 2040, 2060, is for youth. It's for us, because that age, even our president will be old, so very old. So I think it's us. So I'm one of those youths who decided to help him, as he show us like he needs our energy. So I decide this among people who inspired me. He's among people who inspired me, and he is in first who inspired me. So I need his help on this. And even all Burundians, where everywhere you are, I need your help. And let me tell you the way you can help me, because I know that you're gonna help me, because even in social media, I see people writing, hey, how can we support you? How can we support you? So let me tell you the way you can support. First of all, Burundians, we like to use telephonic transfer way. My Lumi Cash is 66 00 0 again 605. Let me repeat again, 66 0 0 0 605. Names Nzeimana Thomas, it's my name, and my Eco Cash is c'est a name. You know, I was going in French. You know, we are used in French, so yeah. And then it's 79 82 99 95. Let me use by spelling, 7 9 8 2 9 9 95. Names are Nzeimana Thomas. My name is Nzeimana Thomas. Then there is Kopeke. 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 We use my Kopeke is in Buiza. My Kopeke is in Buiza. They told me everywhere if I want to give this, I use Kopeke Buiza.
Kopeke Bwiza, they start with 083. Then there is tire. How they say tire? Slash. Yes, yeah, thank you. Yeah, slash. Dash. Dash. Slash. No, it's dash. Yeah, thanks. Dash. Ikibazo ni kwihenda mu Kirundi. Izi ndimi twariye Minerval ke sinzi tworohera. So thanks a lot. So it's okay. It's Kopeke Bwiza 083 dash 064286 Nzeyimana Thomas. Let me repeat in again. 083 dash 064286. Names are Nzeyimana Thomas. This is Kopeke Bwiza. Okay. Then there is Bankobu, which has even in nothing. Bankobu Burundi is Burundi in Burundi money. Is Burundi currency. Yeah, it's Burundi currency. Burundian currency. Bankobu is 14129320101-96. Let me repeat again. Bankobu Burundian currency 14129320101-96. Names Nzeyimana Thomas. And then there is in dollars. In dollars, it's in Bankobu, the same Bankobu in dollars. Dollars is 141293201-15. Let me repeat again. In dollars, dollars is 141293201-15. Then there is a last euro. In euro is the same bank Bankobu, but euro currency is 141293202-85. This is a way you can use it to transfer, maybe to support this, and thanks a lot. I think this is iki sinzi uko yitwa izina. Okay, wabajije ko ninashika hariya yuko ntashobora guhinduka nk'abandi cyangwa agira ubwoba ariko bivuga je nibaza ko nta bwoba kubera ko tuvuze yuko kandi je sindi umuopozi cyangwa nande kandi kuba umuopoza ni kuba satani ku Mana. Rero Imana nayo igira neza gute satani agumapinga. C'est-à-dire ni guhana ivyumviro mfise nzobitanga nkuko bimeze, nta bwoba kubera ko sishobora gufata yuko utanze ivyumviro wese acagira ibibazo. Peut-être iki ni gihe cyo kwakira ibibazo. Kubera ari igihe cyo kwakira ibibazo nzobishikiriza nkuko bimeze, nta bwoba nzogira kubera ko nta bwoba bwo kugwanyira Burundi mfise. Nta bwoba bwo gufasha Burundi. Ubwoba nzobwira ni ubwoba bwo kusora ijambo bitandukanya abarundi. Yego. Franike nawe wabajije ibyo kwiyegereza abanyagihugu yuko ubu ndiko ndabiyegereza kubera ko turi muri ndiko ndabarondera ku ijwi nkuko nabiririmbye. Ariko jewe shaka mbe wa muziki mwe nashisha mu muziki shaka ndabibe sasa, kubera ko mu muziki uburi kuravuga ariko ukuvugira hanze y'ikibuga nta gitego kwinjiza. Ndega no bushira haje mu pyatagadi arimo niwo cyana wo gitera niwo cemera bisigura yuko uri kuvugira kandi yari givugira hanze y'ikibuga abantu bakabona umengo iko yakoma induru nikoza n'induru, ariko uri mu kibuga indani abantu baragutahura cyane. Niyo mpamvu mu kibuga tumva amajwi y'abari hanze menshi kurusha bari mu kibuga kandi bari ku kivi. Sasa bisigura yuko ubu nzoba ngiye ahantu bimwe nayo byari bindimwo ndabishira habona. Je nibaza yuko kubera ko ndabironka inspiration ndayikura ku manyagihugu, je ndi umuntu naho mba sinzohimuka.
kandi kubera je ni nomero zanje sinzozihindura kubera ko nimba nyene icyubahiro atanga inomero wewe depite ubayende kandi sinzoba wundi avuga yuko kubera mbaye depite basi na istome kiba indepite nabiraga inzoja je ndi wa wundi murakoze cyane.